iby'ineza yawe barabimbaza, iby'ubuntu bwawe nagahebuza, wuzuye imbabazi n'urukundo, n'abatakuzi bamenye yuko ineza yawe ihoraho. Kaze bakunzi ba K90 TV mu biganiro byacu twama tubashikiriza duhura n'abatandukanye badushikiriza ibyo barimwo, abaririmbyi, abo tugenegene ndetse n'abandi bari mu mirimo itandukanye. Ni K90 TV tubasaba kugira like, subscribe na kuactiva gakrosh ka notification kugira ngo gumuronka ibiganiro ku mwanya kandi ibiganiro byiza cyane twakoranye n'abatandukanye. Muno mwanya ngira nko mubibona turi kumwe utwo tumuze n'umuririmbyi wa gospel, reka tumusabe yidondore nimba ari cyahindutse atubeshuze. Shalom, nitwa Eddy Ndereyimana, gabo abamenyeka nzwi cyane ku izina rya Ndeyana Eddy. Voilà, ndakunda Imana, amandaryoye kuba muri kino kibanza kuri no mwanya. Ego Eddy, ni impore cyane n'amahoro menshi. Ego mbega kuki tutaherutse kubona usohora indirimbo za gospel nkuko wabigira? Okay, ku kibazo cyo gusohora indirimbo, deja jewe twebwe biratandukanye cyane n'abandi. Yego, novuga gutyo kuko twebwe ntidukora ibintu twishakiye, usanga ndi mu bantu bakeneye kuzisohora wanashima no kuri semaine ariko kubera ko atari iby'iwanje, urumva ko bica bisaba ko numviranye n'igikorwa. Ego hama kudasohora nibisigura ko ntabandi ko ndakora. Tuba turiko turakora mu ma eglise, mu evenement atandukanye, mu zindi ndirimbo zititiriwe twebwe mugabo tukazikoramwo. Voilà, ndi ku gikorwa. Wavuze ati ibikorwa n'imikorasi kubw'iwanyu ni kubwo abatumye. Yego, ninde? Kristo Yesu. Ni wumva ijwi ryiwe ukaheza ugasorora uririmbo, utabyumvise ukagenda usanga uri gukora iby'iwawe. Hanyuma musanzwe mukora ibindi bikorwa mu ishengero, ngira muce mufasha abandi guhimbaza no gutazi? Yego, sanzwe ndo mu ririmbyi mu rushengero Nouvelle Cité de David, NCD ruri mu Nyakabiga kuri Avenue Muyinga. Ego, ma evenement no mwavuze mukora nk'iyo muherukana ibyari mukora ma evenement yahe? Ma evenement ni menshi urutavana ko chaque dimanche usanga ari evenement iheruka ngaha la fois passée twakudukorana n'umushitsi avuye muri Congo, Lord Lombo. Ego, twari benshi nariko nkora nanje mu bandi. Ego, amazindi ndirimbo nazo mukora ariko ziba zitiriwe mufasha abandi nazo ni nkiza muheruka? Hari izo usanga muri studio, hari n'izindi usanga bitemerewe ko ndazivuga nga kuko usanga warashizemo juste ukuboko, yanditse ide n'ibindi byinshi. Yego. Okay, ndumva ibikorwa biracari byinshi gose. Ibikorwa nawe by'iwawe bwite ntubipanga ubuvuba canke ntumva umuhamagaro kwigira ubuvuba? Ibikorwa ni byinshi. Mvuga ururirimbo ahanini. Indirimbo ni nyinshi. Indirimbo ni nyinshi gose, izanditse wanashima rero n'izindi ziri muri studio. Gusa usibye ko ari byo tugomba kumvira uwadutumye, ariko kandi ikintu cy'uburyo kiratugora. Donc kuri jewe ca ndavyita ko ari umwanya w'Imana ubutaragera, ca ndabiha iryo zina juste kugira ndonga amahoro, niha amahoro mu mutima. Ca mvuga ko Imana itavyemeye kuko Imana iguhaye igikorwa iragiherekeza n'ibikenewe kugira ngo ico gikorwa gishitswe. Urumva yuko iyo wagiye muri studio mugabo ugacubura amahera yo gukoresha cover ugira indirimbo isohoke, simva ko ari ikintu kiri bizarre. Cyo ndabyita ko umugambi w'Imana. Yego, ni ibyo gusohora indirimbo birimo ibintu byinshi. Ntabwo bisaba gusa kuririmba muri studio, ubukeneye kumenya iti indirimbo niyasohoka bizoca bigenda gute, izoshika gute ku bandi, kundi dusohora indirimbo kugira ngo eglise yacu twumvirize gusa, igihugu gusa kitwumve, tuba dukeneye ko ishika no kumera y'isi. Yego, ducishije ko menga ururimbo muri kwa gusohora nibwo muri 2020.
ego mu kwezi kwa 11 ducishirizeho gatoya. okay indirimbo yitwa icabona imba iby'ineza yawe barabimbaza iby'ubuntu bwawe nagahebuza uzuye imbabazi n'urukundo n'abatakuzi bamenye yuko ineza yawe ihora ndicabona icabona je ndicabona cibyukora nawe wahevye. Uririmbye icabona ucumengo uharirimba ibintu wabayemwo ushimangira ushigikira ko wabibayemo uri cabona cavyo ndi nahe yigendera. Bon twese ndibaza umuntu wese abayeho nimba hariho abajene bangana natwe abatama bangana nabariya bashobora kuba bakiriho, ndibaza ko barafise impamvu zo gushingira inaye kubera ko nta numwe afise ico yatanze kugira abe uwari. Hari imitego myinshi dusimba iyo tubona nindi tutabona ishika tutari conscient. Hariho ukuntu tubayeho, hariho abantu babayeho batagira inzu bariha n'amafaranga bashobora kuba baronka ku kwezi. Ni ibintu bitandukanye cyane gose mugabo nabo babajije ukuntu bigenda ntibabizi mugabo barafise impamvu yo kuvuga ko Imana yigaragaza mu bintu byabo. Donc ni byabona by'ukuntu Imana ishobora kugirira neza itisunzi kicanke kiriya. Donc Imana iguma itugirira neza uko buke uko bwije. Ni indirimbo yanje ariko ni indirimbo y'abantu bose. Ntiwashatse kuvuga wowe ubwawe bwite, washatse kugwamagara umuntu wari wese gushima. Yego gushingira inahe ineza y'Imana kuko ukubaho kwacu ni kubw'impuhwe z'Imana gusa. Yego wavuze ko ibintu by'uburyo bikorana ari indirimbo zisanga ziri mu studio n'ahandi. Izo ndirimbo ubwo kuko ni ibibazo bihoraho mu bantu benshi, wewe kugira ubisimbe bigenda gute canke nuko kw'Imana kwikorera ukabona byarenganye? Sinshobora kukubwira ukuntu bigenda. Sanga byabaye, sanga Imana yabikoze ku mwanya wayo, ku mwanya mwiza ukwiriye. Yego donc biragoye ariko en general biragoye. Yego ariko birashoboka hamwe n'Imana. Hanyuma umuntu yumvise Eddy Ndereyimana hari ruhande yo ku muririmbyi wa gospel, umuntu akora ibikorwa bitandukanye byo gushimagiza no kunaza Imana. Mbega mu buzima busanzwe Eddy akora iki? Mu buzima busanzwe ameruka guheza ishuri. Secondary canke university? University ntabwo ndagenda. Ego meruka guheza ishuri nkaba ndi ku gikorwa ikinyene mu mbonamwo ikinyene catumye mu mamagara ngaha. Ego nico ndiho. Hanyuma tugatse kandi mu byo muziki wo kuri naza n'utazira Imana, benshi tubona benshi mu runganwe bwawe mu bajene benshi baririmba indirimbo zo kuri naza n'utazira Imana batajana mu mudiho w'ibitwaramwo. Wewe kuko utabikoze nk'abandi kuki ubikora uko wewe? Ndeka kubikora kubera ko nabishoboye kubikora nkabo. Ariko ngira ntibirakenerwa ko ndabikora. Yego nibyaba ngombwa ko bikorwa nka rap ukayishiramwo. Bizovana gusa icyo nzi narigeze kuba nkunda rap. Ndayikunda nimbwira no mudiyo nyene numva ko nzokora mugabo nyene kubera ko ibyumviro by'iwanje bidahwanye n'ivy'Imana cankora ibihwanye n'ivyumviro by'Imana kuri uno mwanya. Ariko kandi naco bitwaye still canke umudiho canke ukuntu abantu babijanamwo, igikomeye kiba ari content iba iri muri iyo style, muri ibyo bintu bariko barakora. Nibaza ko aba ari cyo gikomeye cyane gose. So bakoresheje rap bakavuga Kristo neza, bagakoresha raga bakavuga Kristo neza, bakaja muri sebeni bakamuvuga neza. Nibaza ko ari amahoro menshi cyane. Hanyuma ngira harwande nzitizi zo kugira neza zo gusora indirimbo z'uburyo muri studio naho nyine ngira birashikwa akasagara tubazo n'utundi mugenda murahora natwe.
muri studio habaho utubazo urabona nk'amaprogramme ashobora kugorana hariho nka studio hariho nk'igikorwa ugenda kuvuga ati uno munsi nagize gutanda kimaze utaha nijoro transport ariyo ibyo kurya ariyo umuntu abantu muba murakora avuga ati je vraiment ntariye iki kintu sindakibandanye hariyo utuntu twinshi utuntu nitubura biragoye. Uri kurasora indirimbo urafise icurangisho uzi kuvuza wigirira wewe nyene wivugiriza? Ego battery nego indirimbo zanje nije mvuzamo battery. Igitari nanga nta yaho baca baza abandi bashagufasha bakwepora. Ni byiza cyane. Hanyuma hageze naho kwandika ururirimbo wewe ubigenda gute? Ni igikorwa wicarira ukagisengera canke ni ijwi gushikura ubwo nyene ukagira ati aka kantu ndakanditse ibyo bavyiza? Kubijanye no kwandika indirimbo tuzandika imisi yose. Ego umwanya wose mu bihe byose. Je nibaza yuko uri umujournaliste kubera ko ari passion yiwawe, wowe uguma wirukanga n'inkuru mu bihe bigoye, uguma wirukanga kukuramo inkuru ushobora guha abantu muri ibyo bihe. Nanje rero mu bihe byose mba ndiko nirukanga na melody ishobora gukuramo message ishobora gukuramo nkayishira mu mudiho nkayitanga. Mu bihe byose nicyo gituma nivuze ko mu bihe byose tuguma twandika, nguma nandika nubwo ntazi ko nzoyisora ryari, ndazi ko n'izindi nzova kwisi nazisohoye ariko nacyo bitwaye izoba zasohotse nizo zizoba zikenewe kuri uwo mwanya. Tuguma twandika biravana na situation urimo, ariko kandi hariyo n'izindi ndirimbo bakubwira ati wisangamo kuvuga ati iyi ni sije imeze gutya na gutya, birakenewe ko tuyandika mu indirimbo. Ego kubera ko ari ikintu kiri muri twebwe biroroha cyane gose ko turonka melody tukabyambika umubiri bikaca bigenda neza. Indirimbo zawe zamaze gushikana zihezagira abantu bakaza gushingira intaha ati Eddy warakoze gose kenshi ucu byakira gute? Ndashimira Imana kubera ko jewe ndi umuprofiter w'ubwiza bw'Imana. Jewe ndi kuri lift, bavuze ko byagenze neza gose, si jewe nanje nabishobojwe ubw'ibyo rero icubahiro cyose ndagisubizanye n'igikorwa. Yego aba yangiriye neza kuma lift nka profita muri ubwo bwiza bwiwe. Ego muri make ntibigutera ubwishime n'ubwibone na rimwe, kandi ndanabisengera Imana izimfashe nibize bipime no kuntera ubwishime kuko ibyo mfise byose si iby'iwanje. Ego hama iyo hageze naho wabuze ko ikintu cy'uburyo kibura ntibigutesha ukwizera, ntibigutuma utirigana? Cangaruka mu ijambo rivuga ko yaduhamagaye ariyo kwizego no kubikora izobikora. Nuwahe muntu yo bakwespeye kuririmba indirimbo canke ni Imana yo yakubikwihamagariye? Sibye ko nahamagawe mugabo nitwereka kuvuga ko hari abantu bakoze bo twasanze iyo batabaho ngira ngo natwe nitwari gushobora kubaho. Turi resultat yico abo bantu babaye, ndavuga abantu batwitangiye mu gikorwa cyo guhimbaza ba Apotre Apollinaire, ba Dudu, ba Fortran, ba David. Donc bajya abantu baratubereye ibyitegererezo gushika no munsi. Nubwo nyene batari kumwe natwe tutaronka umwanya wo kuvugana nabo, batubwira ati mwabana mwe mubikore gutya mubigenze kuno, ariko quand même ivyo bakoze turabizana tukavyigako, mwe nawe akaduhishurira ibyo batashoboye bo gukora, tugaca tubikora natwe turabunganira tu. Yego ari ibintu byiza cyane. Aba mu kurangiza ngira ngo urafise akamutera umwe n'ubundi nakanya kihawe turangize. Akamo nshobora gutera abandi ndangiza nabo bantu Imana yagiriye ubuntu. Bibiliya ivuga ngo tugize umubiri umwe muri Kristo, umwe wese n'urugingo rwa mugenzi we. Je Imana yarampaye impano yo kwandika, nico yanshoboje kumpa no kuririmba, abandi babyita guhibongoza. So ariko uburyo ndavuga amafaranga n'ibindi byinshi, hari uwundi Imana yabihaye arashobora nawe
gukorera Imana akoresheje ubwo buryo Imana yamuhaye maze ibikorwa biri muri je bigashika kure maze icubahiro ayo mafaranga ni n'amajwi ni indirimbo bishitse kure icubahiro gisubira kuri Kristo Yesu ego canke ku Mana nzima yashoboye donc naco bitwaye kandi nta dini rikumiriwe nta muntu numwe akumiriwe umva ko kino gikorwa hariyo gufasha ingabirano no gufasha igikorwa ego hari umuntu ashaka kuvuga ati ingabirano yo mupeti ndashobora kuyifasha ubyumva ko bikore ineza nibora tuve no mu bintu by'imwemu uko zineza imbere urayihasanga tu mu bundi buryo ivyo umuntu wese yumva ko yo bikora nkuko namwe K19 TV mwabikoze kano kajyo mwashoboye kuma ngiriye ko ndanabashimira gose Imana ibongera imigisha Imana yagure kino gikorwa ibashikane kure cyane gose iyo masengesho yacu twese ni mwashika kure ndazi ko tuzoba dushikiriwe kubyo nkuko nyene mwabikoze n'abandi bashobora kubikora babikore ama Yesu abaha umugisha urakoze neza cyane Eddy urakoze cyane namwe ego nuko bakunzi ba K19 TV twako tuganira na Eddy Ndereyimana tuganira ku bijyanye no kuririmba ukuntu haza no gutazira Imana vyiba bicikije mu muziki ni mu bikorwa byinshi asanzwe akora hirya no hino nuko rero ngira ngo yatubwiye ibitari bike ku bijyanye nawe ngira mwumvise ko nawe gafise ibindi bishasha byinshi ariko arategura nuko mugume muri turn on kugira ngo mushobore kubikurikirana nuko mugire subscribe like na comment mutange feedback zanyu kugira ngo tubandanye tubaha byinshi byiza bimeze neza murakoze.